Gisubiremo nta kintu kimbabaza cyane nko kubona umurundi asuzugurwa mu gihugu ciwe akanka kwakirwa mu gihugu ciwe. Mu bisanzwe abantu bakora mwene ivyo ni ukutamenya ico igihugu gisigura. Ico ni ikintu nohanura abarundi yuko dukwiye kubavanura n'iyo ngeso, tugaha agaciro abarundi bene wacu. Umurundi mwene wacu aje kugusaba ijambo mubwirana urufasoni ati ndindira gato hari bimfatiriye mugabo umwakire, ntumuhinde nkaho umenga si umwene gihugu. Iyo tuvuze umwene gihugu ni ukuvuga uri mwene igihugu, igihugu ni ci wawe. Tukabazwa cyane ingene umurundi ashobora guha agaciro umunyamahanga gusumba umurundi mwene wawe. Na rero nibaza yuko abantu turakwiye igihugu nikizo giteza imbere tugifise mu mitwe mwene iyo ngendo yo gusuzugura abarundi bene wacu, kudaha agaciro abarundi bene wacu. Turakeneraniye. Nimba ndi mu biro kubera mwebwe muhari, ujya ari muri ivyo biro ahari kubera ko mwebwe muhari, mutahari bijya biro bacavyugara, kuko ni nka kujya umuyaya mu rugo ahaba kubera ko ari umwana barera. Abana bamaze gukura akazi k'umuyaya kabagaheze aca ataha. Bajya rero bari muri bijya biro kugira ngo bakorere twebwe abene igihugu. Bijya biro byuguruwe kubera ko tuhari, tutahari bijya biro bacavyugara. Uburundi burimwo abakenyezi n'abagabo bijunja n'ijambo bashobora gutunganiriza abarundi bene wabo. Abo batabishoboye bokinjura, hanyuma tugasaba indongozi zikatungikira abandi bashobora gutunganiriza abene gihugu, gutyo ibintu bikagenda neza. Umurundi ntagire umwidogo mu gihugu ciwabo, tibikunda. Ntishobora kwidogera mu gihugu ciwacu, twopfuma twidogera mu gihugu kitari ciwacu. Mugabo mu gihugu ciwacu imwidogo dufisemwo uruhara kugira ngo ibintu bigende neza. Umwe wese aterereye tugashira hamwe inguvu, ibintu twobihindura, imyidogo igahera. Ni ubushake gusa bukeneye, nta kindi.